à toutes et à tous, bonjour. Nous sommes sur Peace International TV dans l'émission Done Next. Aujourd'hui, nous avons comme invité 3 des gagnants de la compétition Smartphone Film Competition organisée par l'Institut français Burundi. Les 3 gagnants vont nous parler de comment ils ont pu réaliser leur film en utilisant peu de moyens avec seulement leur smartphone. Merci, à plus, à toutes, on les retrouve. Bon, salut. Je m'appelle Christophe Ndouindavi, je viens de Gitega. Je suis le gagnant de la compétition de EU Smartphone Film. Ça fait déjà 2 ans que je suis réalisateur. Oui, oui. Ok, enchanté. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien vous tous. Moi, je m'appelle Boko Abdourahim. Benshi banzi ku izina Bingo. J'ai été le deuxième kuri competition Smartphone Film Competition. Nkaba mfise après nk'imyaka nk'itatu canke j'espère que ni ine iri mu gukwira ine ndi muri iyi métier ya vidéographe en même temps réalisateur. Bonjour. Bonjour. Moi aussi je m'appelle Niolimbele Nimerie. Je viens de Gitega. J'ai eu la 4e place dans la compétition Smartphone Film Competition. Et c'est le prix du public. Ok, vous avez reçu le prix du public. Oui, j'ai reçu le prix du public. Ok, nous sommes ravis de vous avoir ici dans Peace International TV. Voilà, je vais vous poser juste quelques questions. On va parler de la cinématographie au Burundi, des films qu'on réalise ici chez nous, parce que vu que vous avez eu la chance de remporter la victoire en utilisant seulement votre téléphone, réaliser un film en utilisant seulement votre smartphone, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose de très bien. Vous avez réalisé un très beau projet et un grand travail. Bravo à vous. Alors, je vais vous poser une question. Christian. C'est Christophe. Christophe, pardon. Christophe, je vous demande votre premier projet. Il était comment et comment il était réalisé? Genre un peu de mots. Votre tout premier projet. Que vous avez réalisé. Mon tout premier projet. D'abord, merci de nous avoir félicités. Franchement, on le mérite, les gars, pas vrai? Vous le méritez, oui. Ah oui. Mon tout premier projet que j'ai réalisé, c'était en 2021. J'ai participé dans une compétition. En fait, mes projets, moi, c'est que des compétitions, moi. Je fais des projets par rapport avec des compétitions. C'était une compétition organisée par Yaga en partenariat avec UNICEF. Le projet portait comme thème l'impact que le changement climatique a sur la petite enfance. Oui. Et puis il fallait qu'on fasse des vidéos sur ça. Oui. De là, c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire que je dois écrire. Je dois commencer à faire des repérages des endroits où je vais filmer vraiment un truc qui est grandiose. Alors, vous écrivez aussi? Oui, on écrit. On est des scénaristes. Je suis des scénaristes et réalisateurs. Oui. Parce que si je ne le fais pas comme ça, ça va me prendre trop de temps de chercher un scénariste. Ça va me prendre trop de temps. Mais professionnellement, en fait, je me dis que je dois faire ça. Je dois chercher d'abord les gens pour que je puisse avoir du temps moi aussi pour réaliser. Je devrais avoir un scénariste quand même qui écrit et puis moi réaliser le truc qui reste. Mais bon, c'était le début quand même. C'était le début. C'est toi-même, ok. Et puis j'ai utilisé mon téléphone. Oui. J'ai utilisé mon téléphone pour filmer tout ça. Même la première compétition. Oui, le téléphone. Oui, le téléphone. Même la deuxième compétition, même la troisième, c'était le téléphone. Donc, toutes tes réalisations, c'est avec ton téléphone? C'est avec le téléphone. La première, c'était avec le téléphone Oppo. Et j'ai gagné. Okay. Tu as gagné avec un téléphone Oppo? Avec l'application où j'ai fait le montage, c'était CapCut. Ah oui. Et en fait, les 3 compétitions dans lesquelles j'ai gagné, il y a celle de Yaga organisée en partenariat avec UNICEF. Il y a l'autre compétition de Finbank. Finbank a organisé sur PESA Flash l'année dernière, oui. Et ça aussi, j'ai fait avec mon téléphone, avec CapCut. Même ce championnat aussi, je l'ai fait avec CapCut, avec mon téléphone. Ah ok, donc tu es un amoureux. Vraiment un amour. Oui, c'est okay, ça.
Donc, je vois que vous nouez une très bonne relation avec CapCut et ton téléphone. Téléphone, mais je dois un peu améliorer. Je dois viser loin parce que je commence à voir les limites de CapCut là. Je commence à voir les limites et c'est pas bon. Hein? Je dois lui décevoir. En attendant, tu fais avec. Oui, je vais faire avec. La deuxième question, je vais l'adresser à notre ami Bingo. Alors, Bingo, la question, elle est comme ça. Comment tu décris le cinéma ici au Burundi? Genre, ta façon de voir le cinéma, genre, les réalisations burundaises. Genre, plus on sait... Bon, non, je te laisse répondre, tu vas tout nous dire. Bon, comment je vois le cinéma au Burundi? Un tout peu de moins. Ce que je peux dire, c'est ce que tout le monde aime faire le cinéma, mais il ne sait pas le cinéma c'est quoi. Et au Burundi, les gens pensent qu'un réalisateur, c'est lui qui fait tout. Alors qu'un réalisateur ne fait que diriger les acteurs, et bien sortir il ne fait pas le montage, il ne fait pas le cadrage, mais au Burundi, ici, il y a des réalisateurs qui font tout, qui est dans le montage, qui est dans le réalisateur, qui est même producteur. Okay. Et le cinéma au Burundi, pour que ça s'améliore, il faut que tout le monde prend... Si tu es un réalisateur, tu fais le boulot de réalisateur. Si tu es... Je peux dire comme... chacun a sa place. Ouais? Chacun a sa place. Si tu es un monteur, tu vas faire juste un montage. Si tu es un scénariste, tu vas faire un scénario. Mais au Burundi, tu vas voir un monteur vient dans le plateau et dit « Oh non, l'artiste il faut faire ça, il faut avoir ça, il faut que l'artiste fasse ça. » Ça tue le cinéma. C'est juste pour dire que ici au Burundi, si on veut être évolué dans le cinéma, chacun fait ça, et chacun fait son rôle. Et son rôle. Ça, c'est spécialité. Oui, ça c'est sa spécialité. Ouais. Ça sera bon. Et si on fait ça, demain, ou je peux dire, on va voir les fruits du cinéma, si on fait ça. Disons, une bonne acado cinéma au Burundi. Très bien. Alors, l'autre question, elle est pour Numéria. Numéria, je vais vous demander le rôle du cinéma dans la culture burundaise. Comment tu trouves le cinéma ici dans notre culture, ici au Burundi? Tu m'as dit dans la culture burundaise. Je peux répondre en kirundi, tu penses? Oui, à l'aise. Okay. Faites comme chez vous. Akamaro ka cinéma muri culture burundaise. Disons, uko ubona cinéma bivanye n'imico mu Burundi, uko dufise imico, la culture de chez nous, hama ugaca urabona filime ukuntu imeze, genre ukuntu évolue. Est-ce que mu Burundi disons que ubona yevoluwa kuri niveau ushaka muri culture, uravye notre tradition, tout ça, n'amafilme, on a déjà à l'étranger ukuntu amafilme yaba ameze n'iwacu ukuntu bimeze. Ubona mu Burundi rero mu culture ya filme iko yevoluwa gute? Bon, avec na culture yo mu Burundi, muri cinema twe mu Burundi ntituraja ya culture. Turacarimwo, hariho byinshi batubuza, hariho byinshi turashobora gukora tutorengako. Kwevoliwa naho aho bica bigorana kubera filme ni international, uri kurakora ikintu kizogumana ya mico yacu biragoye. Olalo tuba dushaka gupasa message au niveau mondial. Yego. Urumva rofe yuko tuba turi stuck ahantu hamwe, biratuma yuko cinématographie mu Burundi idatera imbere, itavance. C'est ça. Ok, une autre question, ndabara ati kuri ugerageje kuraba mu gihugu cacu ukuntu tubayeho iki mubona kitworohereza mu bintu bijanye na budget, ibintu bijanye n'amafinance, amasponsor muri filme y'u Burundi, ubona yorohereje? Oya, ntiyorohereje kubera leta ntibisponsoreza cyane. Ni nka secteur yibagiwe muri leta.
Okay, ntibabiha agaciro. Noya ntibabiha agaciro vraiment nta budget babiha. Ibindi bihugu birafinansa amafilme kavuga ati muzoshiremo udutrick nyene twa leta tw'imico yacu, bakabaha amabudget nyene akomeye menshi. Muga mu Burundi urayandika wimenya, ukayituruna wimenya byose. Muga turashima kubera baraduha uburenganzira bwaho dukorera tournage. Niyo ni intambwe, ni bukebuke Bizoteba biza. Bizoteba biza. Fike batatubuza aho dukorera. Ego. Sawa. Ikindi kibazo nko kuri mwebwe mugerageje kuraba mwese uko muri batatu mwashoboye gushika ku kintu gikomeye genre mukoresheje gusa telefone yanyu, mubona abantu benshi mu Burundi bavuga yuko abantu bakora amasinema bakavuga ko bafise release, mubona ko le matériel utilisé ari ikibazo genre ari impact canke ni juste que ils n'ont pas d'expérience? Ku bwanje no kwibaza yuko abo bantu bashira imbere iyo ngorane bavuga bipasa murefu, kubera twe twarashoboye kubikora dukoresheje telefone byonyene. Smartphone. Ego, montage byose pré-production, production na post-production muri telefone. Abo rero bashira imbere izo ngorane bipasa murefu, kandi ni babandi bashaka biha vision y'aba professionnel bataranatangura. D'abord ni wanze bakoreshe telefone hama ni bukebuke uzaza bavanze uje ku yandi ma materiel. Je niko ndabibona. Nawe. Mu bisanzwe ari ikintu nama mbwimvuga bacha inspire ni office talent, si tu as un talent na kintu na kimwe cyo kubuza. Ushobora no gukoresha naho yoba ari telefone cyangwa kamera iyo bavuga niri kuriho ya qualité, ugasanga kubera ufisemo talent bikagenda neza n'abantu bakashimishwa n'ico wakoze, none bakaguma bakubaza kweri ikintu wayikoresheje iyi kamera nyene iyi canke nk'abantu batubagije kweri zibi mwazikoresheje telefone canke ibintu nk'ivyo. Mu bisanzwe imbere y'amateriel haza talent. Udafise talent naho usaba materiel zo muri Hollywood bakazikuzanira nokora bijya bya Hollywood uriko urakora. Ego. Bon, je numva abagenzi banje byinshi babivuze. En fait, je nka je niko ndaja kure ngo ndabire n'ahantu kure gose. En fait, na manira biraka kenshi. Nk'ubu navuga ati ngo ngira ndindira mama tose yumesha. Bon, excusez pour le terme gabo nyene. Franchement, sinibaza ko mba narakoze ikintu na kimwe. Je ndi wundi umpaye agahinda nkubwira ati hewe kariko kamera harabona bisa na film mugabe yabona. Ambe cyanyumvira ati bon shizemo amatara ukuntu byobona buke byo kongereza umuco. Okay, kangirisha akanyene basi mbandanye ndabiko kandi nabigize bon nayifise imyaka nka 15 uko turakoze film naho tuvukana kweri ku gahinda. Nego ndavyibuka ndabadihije nyene tugira ukuntu nuko turafata film nyene genre umuntu nyene turagapartage abantu baradushimira. En fait umuntu naye nagushimira kuvuga ati kwa wundi ndazi kintu kambandanye. En fait ikintu cyose ni umutima ugiha, umwanya ugiha, vision wiha yaho gushika, kuko n'ubundi udafise vision ejo bizokwa ngo cyuhagarika nshuti bizocyuhagarika. En fait nitwitwaza mama tos koresha icyo ufise hama wewe upersevere ushike ku ndoto zawe, ugumaze igisha ryawe ku ndoto zawe, ibindi ntumenye Imana icyo kandi byo ndasenga ntumenya Imana icyo usanga nyene byaciyemwo, ugasanga nyene ya parcours waciyemwo ya indi nyene rimeze nabi sana, wari uriyubaka ugasanga hirya yejo wagoye kimatoso ugati jewe avec ça n'ibintu naciyemwo reka ndabereka ibintu ndabaho aujourd'hui. Kandi rero avec le talent chabiba ngo ubufise inzira nziza bamaze no gucamo deja quand même. Ikibazo cya nyuma rero ni iki, mugerageje kuraba rero les acteurs, vous en tant que réalisateur, nkuko yabivuze ati des fois vous êtes même producteur, vous êtes tout, même scénariste, aba acteurs biraborohera kuronka des acteurs. Est-ce que les acteurs muronka barafise vraiment du talent moi mukeneye genre le potentiel moi mukeneye murayironka facilement? Niyo question yaje ya nyuma. Bon, urakoze kwazi ico kibazo. En fait
tugira ngirangire ndiko narondera abakinyi kuri projet yiwanje natsindiye ko naronse ko prix du jury. Icyo kibazo cyanciye umutwe ati gute no nk'abacteur bari professionnel nyene babishobora. Subwo ko barahari inshuti, barahari vraiment. Gusa je nkaje kunira kubwiwanje amvuga ati ndabarondeye biza kunsaba iki uburyo. Ndamusaba uburyo. Moi je connais des acteurs bishoboye ko théâtre narayiciyemo. Je sais des gens qui bazi ibintu byinshi cyane bamaze n'igihe kinini. Gusa kubarondera gaya mukorane bica bisaba uburyo. Ubwo buryo nabwo atagufise bica bikugora kuko ntuca wirukira rero ku nshuti ziwawe ziri ku ruhande. Ça veut dire ni ikintu cyoroshe ufise ugushigikiye inyuma, ufise ugushigikiye genre ama sponsor peut-être ku ruhande ingene nawe wiyunganije peut-être urumva iyo udafise uburyo kiragoye cyane. Gusa sino kwemera kuko mu wese abacteur dufise bariho ego bariho gusa barishe kuko bariyubatse barafise aho baciye bariyubatse vraiment kwiro barondere utegerezwa nuko mukorana kubivanye n'uburyo ego. Rero umuntu acakoresha ivyo afise tu fais avec ce que tu as abagenzi biwawe hama ukaraba ko bimara kandi vraiment hari igihe ukoresha n'umugenzi adafise experience ugasanga uramubonyemo impano ikomeye cyane gose nawe nyene ugasanga mu nyuma arabikunza akubwira ati je nuko uzoza urambwira kandi nawe ukavuga ati uyu muntu sinomuheba kwera arafise ikintu muri we kazoguma dukorana nawe nyene ça veut pas dire ko ikintu kiba ciza ariko ko ari n'aba professionnel non biravana nawe ingene ukora abadirisha deja uri mu réalisateur urabana ingene ukora abadirisha kugira genre batanga ikintu kimeze neza bashaka n'umuntu atigeze akina na rimwe me bigapase kamera neza ego bivanye ingene uko uramudirisha. Bon mu bisanzwe abacteur barahari uko bivuze nuko ahigiye ubarondera ukabasigurira projet bumvise gusa harimo akantu basi deja nk'ubu unyifatiye film ugati ni film nzo presenta kuri CCF muri competition ni Union Européenne ya finance bumvise gusa ko Union Européenne canke direct naho yari ko gusaba 50,000 cyangwa 20,000 cyakubwira ati atari ibumbi jana je simponyora caduze ibiciro. Rero si kuvuga ngo iki abandi ahandi mu bindi bihugu bafite abacteur benshi aha ni bake ngena ari bake baca baba plisher. Rero ico novuga abantu bafite tanazubu acteur aha nikindi kibazo tufise nga mu Burundi na nama école ya cinema dufise amashure yigisha ubu acteur canke ama théâtre usanga ari hakenye neza Buja Santa Bunu nk'ivyo nyene. Gusa mu bindi bihugu usanga ari ama école yo kwigisha cinema ibintu byinshi nk'ivyo usanga abacteur ari benshi kandi utobora abacteur aha abacteur barahari nuko bari ni bake bari un peu professionnel ego ico novuga. Icyo kibazo nk'uko babivuze abandi abacteur bariho kandi icyo navuga nuko burya umuntu wese ahari n'umacteur habasigaye aha wewe umuréalisateur kumudirija ukamukuramo icyo ushaka c'est ça. OK, merci beaucoup. Un dernier mot rero ku bantu genre aga commentaire juste. Agakomantere gatoya kuri jewe mbanza gushimira nkuko natwaye prix du public ndashimira abantu bantoye ego le public bon sinumva n'ingene bashimira barakoze cyane ego. OK, akajambo kanyuma gira confession nuko nababwira ati mwibuke kugira subscribe nyuma bon mana ahuri ubahwe OK. nukuri ubahama ndashimiye n'abantu bose muguma mundi mushigikiye muntera amacourage. Merci beaucoup, merci namwe kuba mwantu kino kiganiro. Merci de vous rejoindre à nous. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Done.